Bakunzi ba Miracle TV Top 7, uyu mumama mubona mwese ariko arasohoka muri uwo mwango, ndibaza mwese muramwibuka, turiko turamubereka aho aryamye mu gitanda co kuri ikigo gisanzwe gikoresha imiti kama ku nshuti ya bose, aho yari asanzwe afise uburwayi bwa kanseri yo mw'ibere, aho ico kigo yari acituye kugira ngo bashobore kuba bomuvura. Abantu benshi barazi ko kanseri iba idakira, ariko ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose baremeza neza na neza ko iyi kanseri ikira. N'ikimenyamenya uyu mumama yaje hano agwaye iyi ngwara ya kanseri, ariko murabona mwese ko asa n'uwuriko aravuga, arakomeye, ameze neza, ubu ariko aratora mitende, asa n'uwuriko arakira. Uko biri kose ndibaza mwese muragenda muvyibonera. Muribuka ko video ya mbere twakoze twamuvugisha aryamye, ntivyakunda ko avuga, ariko ubu nawe arivugira, mumutege amatwi. Ikihe bose muganga ngo yongereko kuvyo yoba ariko arakoresha kugira unyake gukira neza? Jewe nuko ibyo mbona kandi nka byose je mbari sawa. Ni mu minsi mike yonyene uhamaze urumva nyene ni sawa, none naje ndavyibona kuko urabona ubu uratembera. Ubu natembeye nimero kana yitwara. Wa mugongo umeze gute hamwe utasha kwicara? Kongo ni sawa. Reka tuzoganire neza nimwamara gukira neza tugatembera tukaja n'ahantu nyine nk'ahanze cane bakabibona. Bakuvuye imisi ngahe ngaha mu nshuti ya bose hamaze imisi ngahe? Nice kuwa mbere. N'umunsi ko ari kuwa kane. Kuvuga imisi 3. Okay. Para nageze n'ingozi. Niyo tumeze kingozi agenda ngamye nkuku. Fata uwo muntu agira. Uganda zo bambonye bogira botanga. Sibubonye naje natangaye. Kuko genda haheruka hari kuwa mbere, menga hari kuwa kabiri. Naje kuwa kabiri, ntibyakunda ko nicara, ariko buricara. Nicara negamye. Ariko buricara urahaguruka ugatembera. Une kwisako nogerayo. Yego, reka tuzoganire neza rero nimwamara gukira neza imisi muganga kwandikiye ntiyakwira. Yego. Muganga yakubwiye ko duhamara imisi ngahe? Jambo kama kwa gatandatu. Kuvuga hasigaye imisi 2. Kandi biboneka ko mu misi 2 isigaye uzoba wakize neza cane. Uzova ngaho witambukira neza. Yego. Ariko buraba wicaye ku isonga ry'igitanda. Ko biraje. Nuba ni sawa ko kwe gushima rero ukanabwira n'abandi. Mwe mwari kumwe yavye ubwo azovuza n'ingoma kugira ngo abantu bavyumve kare. Asha ni vyiza kwe. Jese ukumura mu muryango nyine bakambana sana. Mbere nkubona atangira bambonye nk'ubu. Kabiri nakazanye case natuzanye. Ubu kweri ni sawa naje ndavyibonera. Nego kwega naje ndabibona. Mu minsi 2 gusa. Biraryoshe. Nivyo gushima kwe. Ntangorane mfise. Njya nkasinzira. Ari niyo baje twaza kudoda ye bakandamutsa neza. Kaje binjohera nawe. Ukaba wumva wishimye. Kandi urumva n'agahengo na ryabere ni sawa. Ko birahatse. Ubu babare buko buragenda. Ni sawa. Mu minsi 2 yonyene hejuru y'imyaka myinshi wari umaze. Imyaka 4 n'amezi 9. Cyambiriza. Biraryoshe. Tubishimye. Imyaka 4. Ni n'amezi 9 gusa imyaka 4 yoyo yaraje nyene bikiza bivyimba. Ko mu amezi 9 yo niho ndashe nkora. Numa muri uno mwaka wari uheze ne wari uko ngataye cyane. No wari uremvye gose. Muga mu minsi 2 yonyene canke 3 iheze ubugumba mu gahengo. Hejuru y'ikigo inshuti ya bose. Numa ikigo inshuti ya bose arakwera ko kwiragiza mu gihugu cyose. Yego nuko. Ubwiye ko abavyumviriye gukora ikigo inshuti ya bose. Bakazene bakifuza ngaha nyene kandi nuko ikigo umunakazi eko tuno biye. Bene n'ivya mbere mbonye nuko. Ivya mbere. Afura neza. Ngorane. Nashinga gutera. Oya. Kugakira. Bakuvuye gute? Jibamvuga ivyuma.
biba nyine ari icuma nyine c'umuriro ubundi nyine baboneka ko nyine kwega imicafu. Harakunda kuvuga ati ngo ahantu bavuza imiti Kirundi hose bari mu gipfumu n'abasanzwe bacegetse ibintu wapi barasenga barizera Imana kandi bakoresha ibintu bigaragara pana byo kurinda guhamura. Ntabwo bahamura Urumva ni kwa muganga nyine apana ibintu byo munsi y'intuze nka ko ndakunda kuvuga bacegetse ibirende ngo mu gipfumu hoho biratandukanye. Sawa katuzoganiza ke cyane nimwamara gukira tugatemberana. Mana yacu warakoze watanze ikigo cy'ubuvuzi ukivukanisha n'ishengero ufite inshuti ya bose. Simo kama nukokoye uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyaho Igitega none nukuri kuzima nkamenya nawe erega uzoga ivyakenye ikigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. Hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba mbewe urakomeye. Inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 951 kaze namwe mu gacemwo.